mna wale what? Wale pale. Wale pale. Hapana wale papu wale pale. Wale pale. Wale pale fukuza. Mbona kama vile wana mwaliko. Wale pale fukuza. Mbona kama vile hamna mwaliko. Tuone ingia. Haha. Wamehaha. Yaani pesa Hamisi amehaha. Kuna gasore basigaye bamufuza gufa mani. Navyo. Basigaye postinga ngo gasore yafuye. Ni kakagwinyene. Ego. Ariko tanchora de déplacement. Jamaa sikati yoitwa. Tena hapa kwa kamera umubioni. Uyu ni boss. Cho ishura. Skendo. Mavi. Ni mavi. Reka ndaramutse akunze Black TV bivana mutubereye hose rwa rukundo twakunda wese atoga ku Black TV akabunguko Instagram, Twitter na Facebook ana platform yacu tusangaho ukagira uronka inkuru sanduka ziba muri Black TV. Big on the mic ino musi atoto tengu gatoyi numwe musomenyere sijya mituma tumye muri Black TV kasi ni jakasi nya gatatu itwa Skendo hasiga pisi zagiye rishasha bamwise ngaha ado disigwene meze vyose Msemo menyerera umukinyi yamamaye cyane bizerekeye ama comedy itandukanye kibishwa bamuzi mu ndirimbo Quarantine remix igene remix cyangwa ni cover ni remix kabisa ndi Quarantine okay turi Quarantine karibu cyane merci sana meze fresh ndashima bwa Quarantine barakomeye Quarantine barao turaho twese tude Quarantine abatayize nibaza indirimbo Quarantine Diamond Platnumz yari kumwe na Wasafi yose abakabayigize cover kandi yari remix I guess ngira kusanga ngombo so man wewe bagize gute hajyaga ngira kubise Walpal ariko bisha vuga ngo Walpal abana Walpal kuza wale kama vile mna wale what Walpale wale pale hapana Walpap wale pale wale pale wale pale kuza mbona kama vile wana mwaliko wale pale kuza Mbona kama vile hamna mwaliko. Tuone ingia. Virehere na wapaka susa. Sometimes na wapaka. Alafu na wacheka. Sepeni nyimasela. Bujamani tunafanya nini? Tunakimbia tunafanya nini? Tunafukuzwa. Anyway, ngumva nafise talayo nya kukina gusa kuririmba bifise. Mbega bivyo kuririmba mbega bujya bwa muri byaje gutijya ide yandirimba. Ide kuririmba kwanza urumva. Uwo musi mwenga twari hajya umutipe twahari ari bamuzi ari bindawuti ine twari turi tumva nyine iyo ndirimbo ya Diamond Quarantine gasura zana ide ngubona gute ingoma tukusekabo kama nta kibazo cyangwa zana ide iwe si kwanza turayikubita uwo musi nyine twapanze umunsi nyine umwe tutashobora kwa Masterland turayikora cyo habiheze none ni taramufise yindi nyegeje muri mwegwe cyangwa ngapfuye mu bwati katubipira je urumva je ntaranyishima ngenda kina comedy je urumva ndaririmba nyine saze kuri ndaririmba jewe ndi mukameramani ndi photographe nibindi tunatumiga baba nagutongoza chawe na tarakubwa hii aje sindakura man ndakura kwe je mufise Skendo anyway tubone tuko turagato tuve muri Quarantine tuje muri Skendo bwiwe uko twe tukuze cyane muri ihuriro muri Quarantine nyene ndo watanguriye gukina mu ihuriro nyene cyatanguriye ahandi no uje mu ihuriro wari he man je njyawe nawe bikombaza iki oya ndiko ndaza no buzima bwiwe wagira ngo tubwiye ko tafise ngahanye ndafise boss wa ihuriro ngahanye izi ayishasha nakubonye ko indi abaza ubwiye kwanza gero uwo mufise bishasha man bikuwapi niko naona hapa boss wanyoza mali aliandika kaneno hapa sasa vile Skendo what tunafisi za rishaje na twari hende gutamiga mwihuri arumva jewe mu bisanzwe ngiye ku bwanje natanguye comedy ku bwanje mvuge ngo postinga muri channel yanjye ngo nabonye channel ngo ingayi chini sana natangiye muri 2016 Skendo comedy zamani sana Skendo comedy niyo ugiye muri YouTube wanje Skendo comedy tubona page yanjye ndakina je ninje mwihuriro muri menga 2019 2020 zukwa kanuko tumvi namwaka nari bwamari mwaka nashaka kukwiza 2020 zukwa gatatu kwa kanuko amisi yagize ubugeni après ninje mwihuriro
kafika pale afu usanga bimeze gute mwihuriro sasa ari urukundo rwinshi Wao ngomfete jengi mu yuriro inge tubayeho tuko tunaishi kama vile tuwa kisi imefika kama vile kaona familia kwa Ismail Gasore kwanza ari mugenzi urumva Gasore turakina ibintu by'ama club mu makartier twarahura mu club ya drama tukora mu club abantu gusa sinabimenyereye Nyamisi na Jojo nabwo tumenyeranye ariko Gasore tumenyeranye mu byo muvanye mu makartier ibyo ama rest twakina mu makartier ni live dawo tuja muri ihuriro ababisha bajayo beshi na Gasore yavuze muri conférence de presse avuga ati twebwe iwacu tuduza amatara tutubasaba amahera mwati mu ihuriro hari igihe bosi bacu basaba amahera ugasanga baraje gukina banakine kandi batanze amahera yabo ugasanga byatobaza natwe tukuva guhora gusa bari kugenda batanze amahera cyangwa bapfuye kwinjira like you there umva amahera jewe nicinje barambwiye amahera ariko amahera bansavye siyo natanze jewe natanze nk'ifana gusa nyene yatanze nk'ifana bagusabye ngaho bwa mbere barasabye 100,000 yo kwinjira mu ihuriro ibihumbi ijana okay kumbe byari 100,000 nyingi mbwa bazitanze ariko ba Dodo bose bidoze abadodo sinzi ko bawusanga barazitanze kuko urumva ajya mu gutanga amahera nibanga rya bagi nibavuga nibatanze abakora publier ngo bapublier ngo kanaka atanze amahera no iko ni mtezo ndani binashaka kule tukwa takubiju anyway akubatanze fatanze ngaho cyane watanze na nibiye tu tuba tuwakuya kwanza none ushaka gushika aho usiga ufite izuba rishaje jewe nijye shaka kuza kunsigurira ushaka kumenya wagiswe pete ngo wagiswe ko utatanze ayo mahera je numva je nabyo ariko ntabyuzi gute ntabyuzi okay ntacu mu nyuma rero murakira mwihuriro bigenda gute n'urukundo rumwe twari umuryango turishi tuba neza turasagira gasi nakahiye ariko urabona mu buzima amani Imana cyo yanyigeje ukuri cyane ikiri mu muntu azima niyo yashira ikintu umuntu yumve cyangwa ikintu umuntu yabika ukakibona twege novuga yuko mwihuriro turi kuvuga kwa vakera razi ihuriro ni ikintu bavuga mu Kiswahili bakwa tufariji mu Kirundi bavuga kufariji mtu kwa like kufariji kuku bali bandana niko kubita urumva mu Kirundi ni kumwa mu espoir kama espoir uvuga one day uzogera fresh biki nibiki tukaka fresh ivu tubukonye tuvuga one day tuzoronka tuzoba fresh ariko tusanga ari ibintu mani vinyegeje tuzondana ndani sinkwambia vinyegeje aba manager nyene naba muri komite aje ubone Gasore umuntu vraiment atavuga menshi mani Gasore agera yibona ariko yashaka no kuvuga cyangwa yashaka no kwereka ibyo abona ariko je kwera rero je n'umuza bwanje baranzi no mwiro bari banzi je muri cost mbone nikurikira nikora kuchana live kwambia kwa ushavuri aho bizukuri ariko je namubwira Gasore rero mani gatura ingene nga twava nga kuko tugumye nga nakimwe twinjiza nimba ari taro urayifise Gasore nimba ari zina uramaze kubyubaka kera wigira ibyawe rero Gasore ngene babwiye muri conference agenda gusaba ubuhanuzi ari ku muvyeyi wiwe Rasco aramubwira ko nukuba apeti bitosha kuwa ni fresh fanya yako unakangwa na uwezo fanya fresh ariko aje nabwire bazi mu buzima umwana aje gusaba papa waje nakuze cyangwa kuva mu rugo umuvyeyi mwiza nabwo ngo ndakora ko umwana arinze unya aho papa je nakuze nshaka gusohoka ahubwo umuvyeyi atakamba akavuga vraiment mtozo cyane mbariki urumva ariko amisi ashabifu bifuguti byagenze kuko twazi ko vyumve byavuze amajambo menshi yuko inyuma y'ukuvuga yo hagomba bave mu ihuriro Gasore hacaza amajambo yuko nabisanga bihagarike bitandukanye baranavyemezanya ariko bisanga no kubandanya yabandanya niho hacaba n'ibintu byo gushikana mu gipolisi reka nakubwire rero urumva Gasore umunsi bavuye kwa Rasco barumvikanye yuko kwanza après yaho amisi yamuronde ya Sony urumva amurondera ya Sony wenyene ngo bakorane urumva kuko yamaze kubona yuko Gasore vyanse Gasore vyanse nyene Gasore kure yaramwandikiye Gasore vipi
ubu ko wahisemo kuva mu ihuriro none ubona gute bisanga mani gute iyo nzana ndayikurungikira message screenshot Gasore yanungikiye ya misi yamwandikiye ati bisanga mani ubona gute tubandanye amisa cyamubye Gasore mwisho wapi Jesse n'ubandanya bisanga mani kubera na jewe ndiko ndaprepara iwanje sezo sinogenda ino kandi ndino ya amisa avuga okay bicabera ngaho ube misi wewe yashi Gasore mubwiye yashabire ngaho ko avuga defuye naye kandi boneka nuko Gasore yavuye mu ihuriro yamaze gukina bisanga mani yebe aho busezo babitse ubusezo babise nka episode zibisha nk'imuko akisamba do ivo Hamisi amaze kubona Gasore vyanse aramumagara Sony no nakunta bari bayanditse ibintu batazi Hamisi yamaze kubona ko amaze kuba mu manga avuga kana ngondere ya Sony ko ndabe ko no mufatira mu petasi aze abandanye ipanuze yanje uriro urabona muryango Gasore na Sony ni one family bajya bapeti ve marakunda cyangwa kubiza uko barakundana Yasona ricara asavuga wapi Sony Gasore cyangwa se Gasore bose nyona jewe ndabireke arabiheba yarabihevye Hamisi shavure iraduga akaanza kufanya vitu bitwe kuwaki ya posting ibintu bitabaho kandi Gasore yamubwiye mimi natoka mu uyu bame Gasore yamubwiye ati umve nawe nimba ufite ubwenge Gasore yamubwiye ati Hamisi jewe reka mve mu ihuriro nzi ndapostinga ku channel yanje no mu ihuriro mubita Hamisi avuga ati ibyo bintu nibishoboka nimba ubonye ko uvuye mu vamo ugende sishaka bijya gucangacanga ya Gasore man numva mu misi zavimana kubiza ukuri bazomutanga kandi iyo meniza mu nyuma Hamisi yajya rero atajuta aki aho nyene tubo turaza tukizaho nyene turashika mbari cyane mu bantu babaye blamed cyane gusumba abandi scandal ino kuko harabaye n'ibintu bitandukanye amapost atandukanye ndina gusomera sindabisoma wenyine ubisomera hanze gute kwanza waliona yukuye kandi manumva skendo ametoka ihuriro akajamuziro kamarira man akavuye gusa kuko umenga niwe yakanditse niwe nyine sitase ngivyo none skendo mavi deja ibaze nawe man umuntu kweje ni mavi none wakimwapfu ngira ngo ndibishikiye hose nje ni wivuze ndayivuze guma kubwira nje bavuga ati kuko mimi na wakera kivipira mimi na wakera kuvuga Jinda ndavuga ukuri simura mvuga ko uri iki oya ndavuga ukuri rero imbandize uko kwano mvuga cyambere kwanza n'umuntu ana hapa nabe ngafisi office ibaze stats nimba yise ku stats nawe amaposti iyo stats yanditse ngo skendo mavi kandi yase mu indirimbo nimba ari nuze yandi baba Levo arimbiye ari mu mavi umve na Skendo goja uchoishura Skendo mavi Deni mavi era bwe rero mpamvu yanditse uko ariko ijambo umutima aba muri Nuzenya muri Tanzania to Baba Levo akunda kuvuga ijambo kivuga ngo wanahaha wamehaha yani pesa Hamisi amehaha nk'ibi nkabo bibonye ndayifata nk'umuntu wo mu bantu abandi bapfuye mu ihuriro mugani bigeze batukwa nk'uko we nawe habaye iki museze wese ubucuti bwa gute mufitanye urumva Gasore benshi yaje Hamisi kwanza urumva ubwa mbere tugite bikiye akikika yuko tuve mu ihuriro yaguma amamaga cameraman special cameraman biki kuko yarazi yuko nijenzo gena kumufilma Gasore je Gasore sindukina sinzi ko kuva agena gukina nibaze gukina comedy mu je nawe ariko nje mo ndamufilma nkamufatira ama image gusa ivyo wone ufata ama image ya Gasore ndimufata ama image Frank producteur ufata ama image nuzikora urumva ama rero je rero Hamisi azi yuko je Gasore ndamusha politike nyinshi ariko ndayimushira mu nyine ndabimenye ndayimushira mu nyine urumva aho rero kwandi kuko
nuko jewe ndamubonga namubonge yaga none baze ariko nawe bivugisha ukuri umuntu ashira stati yuko ngo Skendo Mavi arabise sebukwe arabise nyina bukwe arabise bande babune stati bon peut-être OK sho usanga ariko je impingoro ntuze ino stati nabaje ndakunde tuvuga bazo bisigure wenyene ubwiwawe nami sigizwe uko ngatokuma ko tuvuga nawe nyene nanye yagize bimbwiye kuko abandi higeze bigenda uko nashaka mu mutwe ndavuga none Skendo yari giki mu ihuriro gushika yaho bishikuku kose aje mu ihuriro mu bisanzwe je mu ihuriro nari mukinya asanzwe nuko gusa nari proche sana n'agasore urumva gasore ahaye hose aduze mu kirori gasore hagiye hose twari kumwe rero bibaje yuko jewe byinshi gasore mu gutegura kuva mu ihuriro ndabizi ariko ndabizi urumva gasore mbana petit vraiment respect n'umuntu atakona kuvuga kandi ngo na bifu afise nuko gusasha kumwakira bifu abantu nk'ubu urabona gasore basigaye bamwifuza gufa mwana navyo basigaye postinga ngo gasore yafuye kandi niba nikakagwe nyene nakubesha nikakagwe nyene kaguma kavuga ko muhuriro batanga amahera bavuge mu posti mufanya mchafuye ariko mana iyo imana yahezagiye umuntu yagiriki okay anyway dukiraho nyene inkuru nyene yatanguye mu bizinge byagenze umuntu atavuga ko avuyemwo ni Nilam abaje ndagiye kigiye mu kibona akivuga ko aravuyemwo ko bamwe mugeze muvuga ko mwavuyemwo mwamukibona shika mwabanje no gukora n'izindi ntuze mutanyuma zakurikiye hake bimeze gute mwavyifashe nko gute ko ntaciye kubana na Rosa mise tandukanye kuva no kwa gasore kuva na mwihuriro kwa Messi kuva kuri Jojo n'abadatandukanye bambwira ati nasize ngo twavuze ibyo kuvugwa mugani yamwe bivuze imbere yayo kenge mwavyifashe nko gutanga ngo nkani atabivuga kubivuga ati je ndagiye kana gaseko kwanza urumva Nilam sio atanya kuva mu ihuriro kubivuga niyo atanga ariko mukuvamo nje natanguye urumva jewe navyuse nsanga Messi yamwe muri groupe ya ihuriro navyuse cyangwa ko muri groupe yamwe muri groupe sinamwaje no kumaza ibintu birebi kuko je nanze pra yanjye duko turakina navuga nanguye ngaye ibyo wacu byabisha kwa Reisi ndinumira ariko Messi mike numvaga nuzenya Nilam yamaze kuvamo je kuvyandira byakire neza vraiment nabishimye kubona Nilam yavuye mu ihuriro okay ubu Nilam yavuyeyo yaceza kera amakomera atandukanye byose mwazibonye ubu naho haje okay ko muvuyeyo mbe mwage kubana gute kubona baze kubona ku macha atandukanye adakora kuri wakinako byose ngaba batanze akanoto ubuntu gikinira ubusa man ni fresh jewe narubatse iziya ngendeye nakubeshe sinukubesha jewe vraiment aho tugeze turashima sinko kuba turi mu ihuriro vraiment nakubeshe ntukona pigwa tengo urenganye mu barabara ngujya mu tipingo aratunze kumbe nikabwera bibaze na 10000 mu mufuko nturayibura 5000 ariko ubu vraiment jengiye wo gasore tuko turakina gasore aronse akano man twanaronse akatugabure ni rwo bucuti gasore aronse nimba ari 100000 nimba ari 200000 nimba ari yangaranga ayo saronse niyo yajya atwimi man je aronse dukore numva aragwa umutima wo gukora courage ariko ajya muhiro gusa bagukubita gusa ewe uri hehe utaje induru kandi deplacement ukirihira ngawe baze imoto ibiki ukirihira ariko maze gushikayo ariko gasore udata deplacement arakurihira aronse akantu akaguwa man je novuga yuko ari tandukaniro nindi bikomeye vre okay ubu naho muri hehe muriko mukora gute aje urumva ku bwanje ndetse channel ngoramo ya King James TV King James TV rayizi ndibaza hamwe na Wakalai TV muzo channel kuna kini ya muziki no muri Wakalai kwa Case ndabara muri koye Case hawe na hivi kuye nayo bo muzima ko bamufunze inde yamufunze Case mu gipolisi azayiko yafashe ama video abantu haje katwanya ivyo wacu wasuje azobitwibwira wenye Case arahari Case yagusumva arabantu gusa nyine bamwanga nyine ababaya nibabura mu buzima lakini Case baba niwavayo man uzitumenya ababaya wawe ni avayo kumbe ni akiri reka namabanga ariko gusa zovayo abo siko natuya mugabo ariko nuko kubatabizi imana makuru igiye aca ku mbuga ngubumenyi travuzwe cyane Case yago yafotoye abapolisi n'ibindi aso yabafotoye imana kana kubwira bya Case umva Case ingene bivugwa Case jera bimbwiye Case twabonanye yinjiye umengo ari vendredi yinjiye muri prison jeudi nimba atari vendredi hagati ya jeudi vendredi yinjiye jeudi ku mugoroba ndagenda kumuraba vendredi mu gitondo avana genda gusa nagiye vendredi ndamuhamagara nyine turayaga arambye manje urumva nuko ariko niyambwiye byose
ndagaruka rero samedi niyo twabonanye tuyaga byinshi baramusora mu gasho arambwira skendo unaona mimi video bamaye umuntu yayimaye urumva amisi umuriro yari mu telefone ya akesi ndafisa image ngutore ari umutipe akina mu ihuriro nimba yinde muremure uko numva nuko akesi yambwiye niwe yamuhaye image akesi rero nk'umuntu akunda ama views acha kubitako ariko nakubwira none umupeje ubone ibyo bintu ninde umupeje ubone ibyo bintu ngo badupostinze ninde n'abantu nyene bagiye kumusheta akesi cyangwa nakabifo mufita inaza kasani kabifo ko naho kwa akesi ka bakamloki bakasana bakamuchakira ndani ariko akesi vema kupostinga kweli gupostinga umupeje n'amakosa vema komeye naye ariko akesi navuga yuko yaguye mu bintu atazi ndagivya mu pano ntaje katuvye vya akesi tubana ivyo wacu twegera twebwe yabadushiraho nibitura anyway tubadaje gatoyi nta kamera bacagera arushe tumutuna tutaturangiza gasore tuvuye muri conference de presse ya komanda yabaze ko takuva mu ihuriro kera we wasanze yaravuye mu mengo inde komanda yavuye okay havuze byinshi nanye yagiye avuga ko bamwimye amaheso nyine yavuye muri team nini y'abantu benshi nashaka bavuyemo ubu ati twina kwa duhamya yacu ko yatujya amahera birefu cyane baba mu ihuriro gusambuka mbwa ko ugiye gusambuka mu nyuma vyaheze yatangaje ko hari collab ya komanda na gasore iyo ritsekwiye kolabo ya komanda na gasore amakuru dufise yuko ba komanda na gasore bahuye ku mutwenzi baricara bayaga byafuzo barashaka mu kiyatswa kwenda komanda bahuye ku mutwenzi banayaga na gasore barashaka yamusorore yamubwira ati komanda twibaga ivyake acha twikoresha akazi amboje kuri ivyo atufise no bivuga ko gasore na kimarambira muri ivyo Achobeshe vraiment gasore acharambira kazowe twibwira ubwiwe ntaje inyuma y'ibire twubwike kwitega iki nka skendo nka bagasore bande team yose yavuye muri rusange wivuga ama jewe icyo novuga gusa inyuma yaha lakini niombe kidogo vraiment ihuriro igeze imehaha nona imehaha nonza cha rumwandana ni ule petit baba levu imehaha Yes, amenta miti ni misi keno mavi, nimeshukuru. Lakini wao wanakwenda kuhaha. Unasikia misi? Unakwenda kuhaha. Nakwambia ukweli baba. Mimi zinga kidifu na mtu, no? Sisi ni waki ishari ariko ukishaza kuwa kishari jewe kungumi wo mubite. Ariko majambo. Sininyi umuntu akubwiza ukuri ugaturi kubabare. Batafuta mikorogo kwanza bajipaye kwanza mikorogo ndio kuja kuongea skeni. Watu weusi kwanza hapo. Ndio hiyo unasikia baba. Lakini uko mweusi. Yaani uko mweusi kama misi. Hata tu yako hii. Avuje Jesse ni mweusi. Sina ni mukunda afadhali Jojo. Asa nabwiza ukuri Jojo kino kubwira. Ama nobwira bakunza Black TV. Mugwe mukira na channel ya Black TV. Mugire subscribe, mugire share, partage kila kitu na commentaire ndio nataka hapo chini. Ama chino babwira. Kama sikienda mihaha mwambie ni haha. Amisi ya haha wewe. Ama gasore nibaze yuko yatamaze gutangura shooting yiwe ya saison shasha yitwa Mekanisiye vuba gusa muzobona yuko yabivuze tariki imwe azoyamaze kwirekura no kuvuga tumaze kuri shootinga mu misiza azotona gupostinga muzobona kandi no umuntu wese wowe kama ko apo kwa bone ku Black TV ugenda basa kutana abone ari kuri gasore na ko ya Sony office ni office official urumva amana jewe ushaka kurikirana amakomedi yanje yenda muri King James ugene muri Wakala TV niyo nibereye ariko ko gasoje no cameraman asanzwe gusa sinkina ariko nzokina bikeneye nzokina yenzokina ama usanda bakunda bakunza Black TV nawapenda sana Ebara Skendo thank you so much kwa like yariteka kwa nawe mu kiganiro badusigure vyinshi avuze ati jewe maze kubona bireka ndakubaze muri ngene bimeza mu dusigure abana ariko nyene vraiment abantu bikebure bazaraba nini ba postinga ego ariko tanchora de déplacement wajama ujama sikati yoyitwa era aba bakwamera mu biyoni uyu ni boss akorera King GMTV akorera Wakala TV ya Sony official Gasore official ihuriro pwele kulela nyika kakimbi guys thank you so much guys ndako da channel Black TV ari bigi nekumwe na Skendo
Skendo nini? Skendo, pera uta skendo la juu. Ile nini? Hii ya mpya. Nishatia jina lako huko, nishatia skendo ga ha. Ngoja kwa nimetia skendo ma. Skendo ma vya. Kitu Ewa miso skendo ma skendo. Our posting jo yenu ndiko watafise mu mutwe nyene. Awazi. Guys, thank you so much. Ciao ciao.